ndi Nyandwi ariko amazina papa bashimye ko bampa baca bampa Nahimana ariryo zina rya papa igikirundi hama pasteur ariryo zina rya sogokuru sogoyi wanje yitwa Mahinyagu pasteur guco papa aza kubafata noyi wiwe ahita arishirako izina rya prénom rya sogokuru kandi mwumve ko iri ni izina by'ukuri ry'icubahiro mu muryango kuko kunyitwa pasteur meme jusqu'à maintenant papa ari karampamagara izina pasteur arumva ko aba ari aribuka se wiwe muri make sogokuru we wanje ni izina rimwe na rimwe usanga abantu benshi bariko bariyumvira ati kubera iki witwa pasteur kubera iki iryo zina bakibaza ko n'umukozi w'Imana benshi bakanambaza ati bigenda gute umuntu ngo yitwa pasteur ataranarongora ataranakora mariage ariko shimire cyane umumama yitwa mama Iget shimire cyane uyo n'umumama no kwitwa kari umumama wa data wacu ishimira cyane n'umumama nitwa nyokuru w'iwanje yitwa mama Dieudonné Imana iguhezagire abona abantu bagiye kuba bamfasha muri Gardienne simfa ndavyibagiye ivyo ndavyibuka nk'ibintu biba byabaye ejo kuko niho fondation y'ubwenge bw'iwanje bwahereye ku bintu nakunda gukora then ikintu cyambere no kubwira ko nuko mva muri famille y'abantu bari seriye cyane sinja ngaho nireme je mva mu muryango w'abarimyi bakora uburimyi n'ubworozi haza kuba hajamo n'urudandazwa ruto ruto muri make wumvise ko navukiye mu bwo buzima mu muryango nk'uyo wumve ko nabaye umwungere nararagira urumva bwari ubuzima nyene bwo kuragira inka bwo kuragira impene kuragira intama ariko kandi jewe naragira natanguye kuba ndagira impene ndahirira utunyana bashikanje ndavyibuka ko twebwe twava ku ishure mu gatondo twaja ku ishure d'abord twe tubanje gukama twakama inka kuva mu tobwi wanje gushika mve mu imuhira 2015 kumba tutaza kubigerako ntivyari vyoroshe pe mu bihe byacu ntivyari vyoroshe mukuru wanje yaza kuba afata responsabilité zo kumva ko ateza kunkurikirana kuko adolescence yiwanje bwari ubuzima numva shaka kudekuvura ibintu byinshi by the way nakuze mu muryango wa chrétien catholique je nanywa isongo nkanywa inzoga y'ikirundi kandi nayo imaze kuba nshaka kugerageza no kunywa kuri Primus inza kuba ndabikora ariko ikintu nibuka n'Imana kandi ikintu shima n'Imana nuko brother wanje canke grand frère ari mu bantu bambaye hafi cyane kuko wanje ndamwubaha cyane kandi anamuramutsa n'umuntu anankurikirana je ninje mu rukundo bwa mbere ndavyinjiramo neza nk'umwaka w'icenda yari umwana w'umukobwa yiyubaha kandi yari yarakijije by the way mbo twese twaraba katolika ariko mu mwaka w'icenda nza kuba ninjira mu rukundo bwa mbere ari kugerageza tuza kuba nyene tubana muri ubwo buzima igerageza giwanje tumaze kwa dutandukana muri 10e urumva ko mbona cye ni mu 2015 Hello guys, nize komeze neza. Je ndashima Imana, ndashima Uhoraho mu izina rya Yesu. Hama mu mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Bella. Mugo muramwe nagiye ndahabwa canke abagenzi banje bampaye. Turashobora kwanza gutangura kuri Miss Innovation Together for Life Globe 2024. Ndashaka no kuza kuri maso y'inyana 01 Chakman umwamikazi umuganwakazi n'ayandi menshi gose hama no musi turi mu kiganiro ciswe birthday link up cyateguwe na tele na emission tele yitwa Wide Vision TV ndi kumwe n'umu host mugenzi wanje ashaka kwidondora wenyene. Hello nibaze ko mwifashe neza jewe meze neza Yesu aracakura mu buzima bwanje hama ku mazina nitwa Ivana hama ku mazina isi yampaye canke abarundi bampaye nitwa Sunself 05 canke umwana wa mama ndi hano murambona neza hama no msturi mu kiganiro nko yabivuze mugenzi wanje birthday link up tukaba turi kumwe n'umutumire wacu ariwe bita invité spécial mu kinyamazuru yitwa Pasteur
ntituzi ko ari umushinwa ntituzi ko ari umurundi ariko byose turaza kubimenya ku byerekeye ubuzima bwiwe n'ibindi vyiwe byose n'intahe yiwe byose turabimenya turi kumwe. twibukanye yuko muca mugira like share na subscribe kuri chaîne yitwa Wide Vision TV muzohakura ku ibintu byinshi gose kwa ni chaîne yacu yongera yiwanyu yashizweho ku bwanyu kugira turyoherwe twese murakoze. Ubu rero turi mu mwanya mwiza wo kwakira umutumire wacu canke wa mu invité spécial wacu ariwe Pasteur tumenye byinshi vyerekeye kuri we. Pasteur turakuramukije. Ndabaramukije nizere ko muguwe neza. Ivana nizere ko uguwe neza. Ego je meze neza uhora waracakora mu buzima bwanje. Imana iberege icubahiro. Amen. Kurundi ruhande nizere ko na Bella ameze neza. Meze neza cyane. Ndashaka dushimira Imana no munsi ndakomeye Imana nibihe icubahiro. Amen amen. Ego hama nashaka uramutse n'abandi bose ko badukurikirana bivanye naho hose baba baherereye. Ivyukuri urakoze cyane ngera ndamutse abantu biwanje nongera ndanidondora je ku mazina yiwanje papa na mama bampaye ni Pasteur Nahimana ayo niyo mazina yiwanje papa na mama bampaye ushobora no gusanga ku bindanga by'iwanje ariko ushobora ko nyitwa Timothée cyangwa kanyitwa Israel hanga ry'Imana nyitwa technicien informaticien photographe videographe yose n'amazina yiwanje bivanye n'ivyo nkora hama ndamutse abantu bari mu gisagara ca Bujumbura by the way ku bantu bari hagati mu gihugu ndabaramutse cyane abantu bari muri East Africa Kigali Rwanda ndamutse abantu banje ndabakunda cyane je nibuka message nazindutse ndakira my big brother and sisters how are you nizere ko meze neza muri hose ndamutse abantu bari UK UG canke Uganda ndabaramutse abantu bari muri Kampala Nairobi ndamutse abantu bari muri Afrika yose ndamutse abantu bari turamutse ba diaspora by the way abantu bari muri Sweden Mr Frederick Imana igwezagire kandi nebutse nawe akantu kamwe ndamutse abantu bari muri Suisse Mr Eze ndamutse abantu bari Canada ndamutse abantu bari Toronto Quebec abantu bari USA abantu bari Australia n'abantu banje vraiment abantu buri gihe badusupportinga buri gihe vraiment tuba tubona byibuze na commentaire zanyu nishimire kubagira ubu n'umuryango munini tuba dufise abantu baba dukurikana bari ku isi yose ibintu byaba international ndanabashimira cyane kuri mwe mwitanga buri gihe mukadukurikirana ivy'ukuri twishima ku bwanyu iyi muri ko murakurikirana ni Wide Vision TV television arinye no kuva muri Wide Vision Company soon as possible. Wide Vision Company igiye kuba ishira ibintu vyayo vyose ku mugaragaro hanyuma bikore 24 hours vy'ukuri ndumva ko nguwe neza ndi kumwe n'abantu banje ndiko ndabaramutsa mwe mwumva ko bari ibintu biba biriko birava ku mutima ni ibintu biba biriko birava biri deep ariko ndanabibutsa gukora follow ku ma pages yacu za Instagram Facebook aho se murashobora kwandika Wide Vision TV guco ugakora follow ni mu bundi buryo bwo kwakira ama update cyangwa kwakira makuru ya burokanya amakuru adashobora kuba acha kuri YouTube urashobora kuba muyasanga kuri zo pages ndabaramutsa yo mwafuramwe muvyumve ko nahenda nabakumbuye Imana ibahezagire. Naguma ndababwiye ko ari umu invité spécial mumva ko mu kwidondora umva ni ibintu bidasanzwe. Hama Pasteur Sabwe reka twinjire rero mu kiganiro nyacu. Rero Pasteur reka twinjire mu ica kiganiro twise birthday link up. Murakoze cyane. Ego kandi twongera tubibutsa yuko no munsi ari umunsi w'amavukiro yiwe tumwifuriza kandi sabukuru nziza ubeho imyaka myinshi. Urakoze Ivana. Ego makatwinjira mu buzima bwawe rero je ndashaka kumenya ingene wabayeho kuva mu buto bwawe. Ego imba warize wize hehe. Ego murakoze cyane no kunyifuriza isabukuru nziza guco ndanagushimira cyane sinzi menga Bella arafise ikintu ashaka kuvuga Bella kumengura nezerewe konsomye gihe nyifuriza isabukuru nziza imeze gute. Ejo namusi ndanezerewe kandi cyane. Why ndazi namwege muko madukwikana amashaka kwimenya uno munsi namwifurije Pasteur birthday nziza ndamubwira
imvura y'imigisha ikunyagire basha imvura iciragwa nsigaye preaching ibintu bikaba mu izina rya Yesu vuga amen amen bantu banje by'ukuri kandi Imana iguhezagira by the way kuko nimboneka rimwe yo kubona imvura igwa muri sama uyu mwana w'umwigeme yamvugije mu gatondo ari mu bantu bamvugije kare ambwira ati isabukuru nziza imvura y'imigisha ikugweko kandi bica bigenda nkuko vyakabaye naje no kunyagira yanyagiyemo gakeya ariko nubwo itamunyagiye wakoze cyane kabisa hanyuma Ivana yarambajije byinshi kuri jewe iyo yuvuze mu buto bw'iwanje numva ibintu byinshi kuko ni ibintu mba impa icubahiro cyane kuko ni origine by'ukuri y'ubuzima bw'iwanje tuvuga ko twemera Imana iyo tuvuga origine y'ubuzima bwacu nimvo nimvano tubukesha Kristo canke uva mu maboko y'Imana ariko kandi ikintu ca mbere notangura guha ni icubahiro ku bavyeyi biwanje ndabaramutsa aho bari hose kandi ndazi neza ntashidikanya ko bariko baradukurikirana ndabaramutsa papa mama nezere ko muguwe neza nanje ndishimye cyane mwarabikoze ubu ndondiwe bivuye kuri mwebwe ndanabakengurukira cyane mwe vyimva mutima nizera abantu babegereye ko muza kuba mugira na commentaire banabereka ino video maze tuwe tunasangira no ku mwimbu Imana yaduhaye ndabwire munafate na kamwe tubiri dutatu hama Imana ni Imana my friend ninjire ido nido by'ukuri n'ubuzima bw'iwanje bwatanguriye neza na neza Ingozi muri commune bitwa commune Kiremu aho niho origine yiwanje iri niho nanataye n'uruzogi mvuka kwa bavyeyi babiri papa na mama hama ndi umwana agira indwi nyandwi twinjiye amazina y'ikirundi by'ukuri ndi nyandwi ariko amazina papa bashimye kuba bampa baca bampa Nahimana ariryo zina rya papa igikirundi hama pasteur ariryo zina rya sogokuru sogoyi wanje yitwa Mahinyagu pasteur guco papa aza kubafata noyi wiwe ahita arishirako izina rya prénom rya sogokuru kandi mwumve ko iri ni izina by'ukuri ry'icubahiro mu muryango kuko kunyitwa pasteur même jusqu'à maintenant papa ari karampamagara izina pasteur arumva ko aba ari aribuka se wiwe muri make sogokuru wiwanje ni izina rimwe na rimwe usanga abantu benshi bariko bariyumvira ati kubera iki witwa pasteur kubera iki iryo zina bakibaza ko n'umukozi w'Imana benshi bakanambaza ati bigenda gute umuntu ngo yitwa pasteur ataranarongora ataranakora mariage ariko mu vyumve pasteur imvo n'imvano ni ku mazina y'umuryango w'iwanje bagiye barafatanya sinzi ko ari ikindi kibazo mwombaze naho by'ukuri imvo n'imvano aho byatanguriye ubu aho navukiye ndumva ko ari aho nyene ove na jewe basha turazine na pasteur mugabe ico kibazo nenda gifise pasteur kwe kitwa pasteur mugabe akoze cyane kuduhishurira yatubwiye igituma hama nashaka kumenya watubwiye yuko uri nyandwi ndi nyandwi ndanavyemeye tugiye ko ari nyandwi mu bana 8 hama muvukana muri abakobwa bangahe muri abahungu bangahe wavuze ngo muri abakobwa bangahe ariko twibutse ariko aradukurikirana ko je nari umukobwa by'ukuri abakobwa muvukana ni bangahe voilà abahungu muvukana muri bangahe icubahiro kibi c'Imana by'ukuri yari yatanga kuvuga ngo turi abakobwa bangahe ariko Imana yarabikoze tuza kuba nza kuba mba umuhungu soon as possible nitegura kuba n'umugabo kuko congratulations soon as possible then Imana yafise ingene itunganya ibintu vyayo nizere ko ntazoguma nduko nyene meze like mu wano buzima mvuka mu muryango w'abana 8 mwamaze kuba mu vyumva ndi umwana agira indwi turi umuryango w'abahungu 2 n'abakobwa 6 bose barubatse zabo nije jenyene sigaye ntarakora mariage muri make nije sigaye kuziko niko mu kirundi bavyita nije sigaye kuziko ntarahereza akuzukura umutama ariko kumbura Imana ifise ingene bitunganya n'umuryango nyene tuba twishimye mu ubwo buryo hama pasteur warize hama nimba warize wize hehe watanguye kuja ku ntebe y'ishure hehe
mwakangahe kuko hari abatangura amashuri mato mato ariyo twita maternelle canke gardienne n'abandi batangura mu wa mbere turashaka kumenya vyose kuri wewe. Vy'ukuri nos auditrices urumva ko bagiye kuba banyinjiza mu buzima bwanje, hangiye kuba mvuga CV yiwanje. Vy'ukuri nshimire cyane kwanza umuryango wiwanje ku myaka mike cyane, imyaka mvuze ati imyaka mike bari banjanye ku ishure. Shimira cyane guhera ku muryango wiwanje bantanguje amashuri ndi umwana muto cyane. Alone ko twaba tuvuka mu muryango kumbure iba yegereye amashure. Je ndi umwe mu bana bize gardienne maternelle ntizare bwaze. Shimira cyane bimwe by'umwihariko iri zina ngiye kuba mvuga ku bantu bashoboye kuba banyakira ubwa mbere muri gardienne, sinzopfa ndavyibagiye. Uyu munsi ngiye kuba mvuga ukuri kwanje kose ndakumene hanze, ndanagenda narashimira amazina y'abantu bamwe na bamwe bagiye tubana muri ubwo buzima. Shimire cyane umumama yitwa Mama Igete, shimire cyane uyo n'umumama no kwitwa ko ari umumama wa data wacu. Ishimira cyane n'umumama nitwa nyokuru wiwanje yitwa Mama Dieudonné, Imana iguhezagire. Abo n'abantu bagiye kuba bamfasha muri gardienne simfa ndavyibagiye. Ivyo ndaravyibuka nk'ibintu biba byabaye ejo kuko niho fondation y'ubwenge bw'iwanje bwahereye. Ishimira cyane abantu bitwa ba Janine, n'umumama yubatse kandi ndanabubaha cyane. Hama inyuma yaho nibutsa abantu ko je nevoliye mu mashuri y'abapatiri kuva hasi gushika hejuru. Aho twari muri gardienne no kwitwa ko yari ishure ry'abapatiri, ariko ico gihe ndavyibuka ko twafashwa n'aba scout. Aba scout niyo mpamvu je nakuze ndi mu scout, kandi scout umuhari w'aba scout ndanawukunda cyane. Hama bantanguza umwaka wa mbere. Nshima cyane kuri mukuru wacu, ndavyibuka turafite mukuru wacu w'umwigeme ariko ubu n'umumama yubatse ugwiwe, ndanamuramutsa cyane. Dushimira Imana Mediatrice, ni umwe mu bantu ubwa mbere bandungikanye amfata ukuboko. Ndavyibuka kunjabutse barabara mba numva ikigumbagumba kuko ari mu bantu banyeretse ati ibintu bigenda uku nuku nuku, ni ibintu bituma nibuka ibintu byinshi. Ariko ndanamushimira cyane. Nza kuba mbana nabigisha muri cycle twakumva primaire, nabigisha ntazopfa nibagiye. Mamani ndibuka abigisha banyigishije mu wa kabiri, Fani ubu ntakiri mu gihugu, Alono ahantu hari, ariko ndanamushimira cyane yangije mu mwaka wa kabiri. Mama Kuku mu vyubahiro vyanyu ndanabaramutsa cyane. No mu mama no mu bibi nubaha gushika nuba ari n'umuntu yaramuye abantu sinibaza iri zina kubivuga no mu gihugu ribaryubasho cyane. Ndamutse abantu vy'ukuri nza kuba niga primaire, ntivyari byoroshe mu yavyi wanje, ariko narifite cyane cyane umuryango unyitayeho. Nari umwana urumva mu bana 8 ndi umwana w'indwi, nahifise abantu bamboneye izuba bimbere yiwanje. Urumva ko bwari ubuzima by'ukuri buryoshe nuko vy'ukuri amashuri yanje mato mato yagenze. Kumbure nimwashaka kumbaza n'ibindi ndaza kuba ndabishira ku mugaragaro. Hama yigeze kutubwira ko yabaye mu scout toujours prêt au service toujours au service. Najengira nabwigeze. Hama nashaka warabwigeze cyane n'uburiwe, je ndumvuriwe. Sound ndacabandanya, ndacaza guca amapromesse n'ibindi. You are welcome. Thank you. Hama nshaka kumenya ibintu wakunda gukora ukiri umwana, kurya usanga nk'abana bakina ama football. Ndashaka kumenya ibintu wakunda gukora ukiri umwana nyene. Ku bintu nakunda gukora, then ikintu cyambere no kubwira ko nuko mva muri famille y'abantu bari seriye cyane. Sinja ngaho nireme, je mva mu muryango w'abarimyi bakora uburimyi n'ubworozi, haza kuba hajamo n'urudandazwa ruto ruto. Muri make wumvise ko navukiye mu bwo buzima mu muryango nk'uyo, wumve ko nabaye umwungere nararagira. Urumva bwari ubuzima nyene bwo kuragira inka, bwo kuragira impene, kuragira intama, ariko kandi no guconga ruhago canke gukina football twarazikina zazi nizo muri quartier. Ariko wumve ikintu cyambere cyatuma tubaho buri gihe ko bwari burimye n'ubworozi. Bisigura iki? Jewe de ma part kubera nari maze kuba ndi umwana muto, hariho bakuru biwanje ndanabashimira cyane bararima. Ariko je ikintu cyambere kuko twavutse turi mu muryango w'abahungu babiri, ikintu cyambere je nitaho cyane yari amatungo.
nari umuntu yakuze aragira twe rero muzengene yatureze ku buryo ko umwe wese muhira yaba afise amatashi canke akaza akora jewe naragira natanguye kuba ndagira impene ndahirira utunyana bashikanje ndavyibuka ko twebwe twava ku ishure mu gatondo twaja ku ishure d'abord twe tubanje gukama twakama inka kuva mu buto bw'iwanje gushika mve mu imuhira 2015 kumba tutaza kubigerako jewe nahifise amatashe nkora mu gatondo je narakama inka hama bashiki banje nabo bakagenda kuba bategura umushusho kugira ngo bize guhwaniramwe twaja tugiye ku ishure kuko twe twiga muri ya systeme ntihari bwaje hemigwi nk'ubu onya biga abantu ngo bamwe akaga avant midi canke abandi après midi no twe twiga dusubirayo gucyo nkava ku ishure mpita ndekura impene ndazijana kuziragira bashikanje muri ako kajyo urumva ko baba bariko bagira iki batunganya ibintu vyo muhira mwumve ko bwari ubuzima by'ukuri bugizwe n'amatashe nava twava ku ishure izo saa sita nkahita n'ubundi ndekura impene ndazijana he kuziragira then saa munani nkazisubiza mu ruhongore nkongera nkasubira ku ishure 11 yari repetition bwari ubwo buzima nyene nkagaruka ndekura izo ntungwa ndaziragira intungwa n'intama nkaca ntahanye n'ubwatsi bw'inyananto hariho ubwatsi inyana zashobora gufungura ivyatsi biba bimera mu myonga ivyatsi nyene bigitotaye bitagumye ugwiri rutagumye ubwo buzima rero tukabubamwo kandi twavayo kuko twavayo bwije twava plus de 18h bwaba bugorovye irumva intungwa kuza guhaga mu isaha imwe ntivyaba vyorosha igihe twatasa moya ubwo nyene abungere baba bacuye tugace dusubira gukora ya repetition nyene yo kugira iki yo gukama tugakama inka bakonsa n'inyana bwari ubwo buzima jour vyari ibintu bidushira muri ubwo buzima bisigura iki sinakuze jewe ndeka muri make twari dufise amatashi guco hari gihe twaja no nka samedi mbajije bikorwa nakora samedi gusatura inkwi barazisatura je nkaziseha n'ikinga bwari ubwo buzima nyene ariko ntabwo je nigeze mba umurimyi cyane usange ngo ndiko ndarima oya bashiki biwanje ivyo ndanabibahira bwari ubwo buzima muri make bwo mu buto bw'iwanje kuko ndibuka cyane ko muze yari strict cyane kuri ivyo ndi no mu bantu batanguye kubona televiziyo bakuze kuko muze yadushiramwo filozofi yuko televiziyo zigira iki zigwaza amaso muri make cyo dukura rero muri ubwo buzima televiziyo kabisa byari ngo kuraba filme vyari ibintu twumva ku bandi nubwo twaziraba ariko vyumve ko twaziraba twinyegeje kuko bishitse akagufata urumva ko byaba ari bindi zaba ari inkoni kandi ndanayo mushimira cyane kuko ubwo buzima bwose nabayimwo nkiri mu buto bw'iwanje nibwo bwatumye mvamwo ubwo ndiwe just ariho sirenge abantu bakunda gukoresha nivyo byatumye mvamwo umubingo niyo mpamvu n'uyu munsi vuga ati ko data atibarutse imbwa yarakoze cyane nibwo buzima nyene mu buto bw'iwanje narimbayemwo gushika muri 2015 aho nagiye kuba mva muhira nunguruza ubuzima ariko mu vyumve ko ico gihe bwari ubuzima by'ukuri nshimira cyane ku bavyeyi biwanje kumbure tuaza kuba tugira no hamwe gute wavuye muhira warunezerewe wavuyeyo gute ibintu nk'ivyo ndumva ari uko ubuzima bwanje bwo mu bwana bwari bumeze ego pasteur urahejeje kutubwira ukuntu warubayeho nabo muvukana kuva ku matashe wavutse ko umwe wese yari afise hama ndashika kumenya ingene wari kuko mu miryango abana ntibaba bameze kumwe hari usanga umwana akora igikorwa agikunze akiryoherero yumva agishaka kugikora hano undi agikora ariko akaguma yidoga cyangwa ugasanga ni wa mwana avuga rimwe abandi bose bagaca bahora umva wari wifashe gute mu bandi abandi mwabana gute ukuntu wifata nabashikawe uko mwabaye mu vyumve ko burya yuvuka mu muryango nk'uw'abakobwa benshi nawe uri umuhungu kenshi usanga ufise akanyarigabo ko kumva ko papa dahari nije cafata iki responsibility then mvuge basi ntegeke kumbura rero nk'abantu twari mu rungano rumwe nk'abakuru biwanje b'abakobwa maze kuba nkura
byibuze harabaho gushirana ivyo murabizi mwese mu miryango ugasanga abana ngo je ngo yoba nsuzuguye ugasanga turiko turagwana mu buryo bumwe n'ubundi ariko mama wewe yaca amba hafi akanyereka by'ukuri ko ndi umwana kuri bo nakwiye kubi iki ndanamushimira cyane kuko mama we yaragukubitamwo filozofi nyayo ndiko ndavuga muri sirenge za filozofi kubera iki namaze gukura ariko yaragushiramwe impanuro nyazo kumva ati uvyo ndiko ndakora ntabwo bigize ariko wumve ko nari wa mwana yashaka kuba mukuru nubwo nari mutoyi nari wa mwana yashaka kuba mukuru bwari ubwo buzima rero bwo kumva ko nifisa ku kanyarigabo nyene ariko nari mfise abantu banyegereye baguma bahoyahoye ati turura hama ndashaka kumenya n'abariko badukurikira bien sûr bashaka kumenya ubuzima bwawe rero bwa adolescence wakuze wize hehe adolescence rero iwanje ugeze muri secondaire iwanje uvyumve ko mu bihe byacu nta bintu icambere na mbere vy'abakobwa vyari bihari cyane kuko twaranatinya cyane ariko wumve ko inyuma yo kwiga kuri iyo école primaire pe Kiremba nahise nkomereza kuri lycée Paul 6 imwe muri lycée zaturamuye kandi zaramuye abantu benshi ni sous convention catholique mu vyumve ko mva no mu muryango w'abakristo by the way nkurira mu ba katolika nubwo Imana yagiye kubikora ubu nkambarizwa handi ariko katolika ndayubaha cyane kuko yarandamuye abavyeyi banje bayirimwo kandi benshi cyane muri famille bayirimwo sinabeshi tutaraba katolika ariko amashuri yiwanje nagiye kuba ndayigira kuri iyo lycée Paul 6 nshimira cyane ku bantu twabanye nabo harabigisha nibuka harabadirecteur nibuka Imana ibahezagire mwese naciye imbere ariko seconde maze kuba ndayitangura bwari ubuzima bwo kugurura mind cankwe umutwe cyane kuko iyo maze kuba winjira secondaire mu biho byacu urumva twe twakorera concours hehe mu wa gatandatu umaze kuba urangiza 6e wadutangwe wabukuze then mugaje mu vyumve ko nagiye secondaire nkiri umwana muto kuko je ndibuka kuri etablissement manager umwana muto yarahari Imana yampaye opportunity zo kumva niga nkiri muto kombure nke kare byo byatumye ndanarangiza nkiri muto niga nkiri muto ariko harimwe nyene bwa buntu nyene bw'ubwana niki nagiye kwibona ko nakuze neza ndi umwaka w'9 naho natangwe kumva ko umuntu ashobora kuguha vision tigira vision est-ce muri 10e zotoreye section iki bwari ubuzima rero novuga ko bwari ubuzima bwagutse by the way muri ubwo buzima bwa secondaire ndibukana narigishijwe na mukuru wanje w'umuhungu ndanamushimira cyane ari mu bantu bampa ikuru bitwa physique na mate twayahabwa n'undi mwigisha yitwa Kadafi ndanamuramutsa cyane bwana Kadafi werari aho uri wherever you are ndanakuramutsa cyane ndamutsa abigisha nka Nadine Ngabire Nadege Akimana ndamutsa Sebastien umutama w'ubuki kabisa ndanakubaha yaduha histoire na geography abo bose n'abantu baba bari deep ku mutima w'iwanje iyo mpuye nabo mu buzima busanzwe nubwo it's long time tutabonana kumvo z'ubuzima ariko soon as possible ndizera ko tuzohura tunasangire by the way kuko bakoze akazi gakomeye cyane kuko ntibyari byoroshe pe mu bihe byacu ntibyari byoroshe umukuru wanje yaza kuba afata responsibility zo kumva ko ateza kunkurikirana kuko adolescence yiwanje bwari ubuzima numva shaka kudekuvura ibintu byinshi by the way nakuze mu muryango wa chrétien catholique je nanywa isongo nkanywa inzoga y'ikirundi kandi nayo imaze kuba nshaka kugerageza no kunywa kuri Primus inza kuba ndabikora ariko ikintu nibuka n'Imana kandi ikintu shima n'Imana nuko brother wanje canke grand frère ari mu bantu bambaye hafi cyane kuko ndibuka maze kuba ninjira muri adolescence muri 7e 8e 9e nari umuntu anywa itabi ko byo mwabiri yabe kandi no vyategezwa kuba niho byari bikiza kuri pocket down ya danje vuze pocket down mu vyumve zari za muzi twambara kuri pocket mwese murazi ariko Imana ishimwe ndanamushimira ndaza kubigeraho by the way ndanamushimire cyane mwe vyimva mutima yarakoze cyane kandi no baracakora brother wherever you are byo ndageze ko n'amajambo n'amate arankamana avuga ati warakoze amba hafi ankura muri izo ngeso subira kuba umutipa ari smart ntabwo byantwaye kure ariko yarabona ko
inzira ndiko ndaganamwo ntihari inzira yoroshe ariko amba hafi ari mu bantu banampinduriye n'ubuzima by the way tuza kuba tubigarukako ndanamushimbo bwo ari ubuzima nyene nyabwo kuva mu aho mvuze ubuzima bwo kuva mu windi gushika mu w'icumi sinzi ko hari ico ntavuze muri adolescence ego watubwiye yuko wahora waragerageje kunywa primus n'isongo wahora unywa n'itabi c'est vrai hama nimba atari banga uribuka umunsi wa mbere wagiye mu rukundo ko muri adolescence nivyo bisigaye biranga aba adolescent b'iki gihe mbere ngira n'abakera gire rero uwo munsi tubimenye ko umunsi byose turabimenya byose tugenda Ivana ngoze ku mutima unsubije inyuma imyaka itari mike ariko first love wanje cankwe urukundo rwanje rwa mbere simfa ndagwibagiye buri gihe kandi sometime turanavugana kandi ndanamusabira n'imihezagiro sometime turavugana ariko apana imwe byadanje mbo je nagiye kuba wisigura haryo wisiguye ubuvyinshi mbadavyici nukuri mbo first love wanje ndamwubaha cyane kandi anamuramutsa n'umuntu anankurikirana je ninje mu rukundo bwa mbere ndavyinjiramwe neza nk'umwaka w'icenda yari umwana w'umukobwa yiyubaha kandi yari yarakijije by the way mbo twese twari abakatolika ariko mu mwaka w'icenda nza kuba ninjira mu rukundo bwa mbere ari kugerageza tuza kuba nyene tubana muri ubwo buzima igerageza ry'iwanje tumaze kuba dutandukana muri 10e urumva ko mbona cye ni mu 2015 nuko no guhera ntivyaheze vyabinde nka kwa kundi bihera kwa babandi babandi bihera ngo dushwanye wapi ntivyaheze dushwanye ahubwo ubuzima bwarahindutsemwo gato then mva mu gihugu gato ndagaruka camva iwacu nerekeza Bujumbura tuza kuba dutana nk'uko ico gihe communication ntihari yoroshe life yiwanje yari kiri down sana tuba tuburana nk'uko ariko uyu munsi ariko aca masters yiwe congratulations kuri we ndanamwubaha cyane kandi ndazi kanansengera cyane Imana iguhezagire first love yanje rero nayikoze mu mwaka w'icenda ndumva ko arico kibazo aromba jiji yego ama tutagiye kure cyane ya adolescence nashaka kumenya utensorite akensorite uvuga atakanda kemera muri adolescence vraiment yanje ni big up sana nagakoze insolite yanje muri adolescence novuga kwari ugushaka kwegera umwana w'umukobwa then gutesta kumwegera apana kumwegera muri faso yicaha no kuko je narinze ntandukana n'abavyeyi ivyo bintu atavyo nkoze kuko twe twari kubera bwa buzima twe tubayemwo twe twari su control n'ibikorwa byo muhira by the way ariko twakora ku disware ndavyibuka ariko ikintu nabashaka kudekuvra gusoma umwana w'umukobwa ivyo iyo insolite ibyo nyene nawe cubyumva ariko nari umwana naciye ubwenge by the way so kwiremesha gusoma umwana w'umukobwa kandi biri mu bintu nakoze gake gashoboka kuko naramutinya kandi naramwubaha aranabitinya kandi azaza gukora comment narabitinya by the way narabitinya ariko narumva ashaka kudekuvra icyo kintu mboneyo nakajyo ko kuramutsa abana twiganye bari banzi kuko je na mujene edaye yari smart je na mujene mbone hari bwazi ya style yo kumva ko twokura imishatsi nari umwana icongo nziza umwana ari smart nambara ishati rigoroye nubwo ryaba ririmwe abiri riri smart kuri powder man naratonda ku ishure kugata izone kare nuko kabisa nubwo buzima rero twari twibereyemo ego nukuri je vraiment numva biryoshe sinzi namwe ko muko murabibona ibintu biraryoshe cyane amanda kubaze ndumva ko ari umwana kerebutse nawe ari mwutensori pasteur twese tubaho dufise iyerekwa dufise aho dushaka gushika rero je naguma ndakubaze nko kuva mu windwi kuva mu windwi gushika muri
mu mwaka w'icumi 10e ndashaka umbwire indoto yawe aho wari ushaka gushika umva vision wari ufise kuva ukiri muto ego niyo nshaka kumenya. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Shima Imana ko Imana nyene ifise plan zayo. Amen. Kuko sinkubeshe mu buto muri 7e 8e 9e papa wanje yama yanshizemwo kumva ko nokunda kuzoba umuganga. By the way papa wanje mbo muri famille nta nabeshi bize ubuganga bari bahari. Yashaka ko jewe vyibuze mbo yarambona vy'ukuri ko ndi umuntu ari competent. Pasteur Mungu wanje ndashaka kuzobe doctor, ndashaka kuzoba kubona uri umuganga vyibuze famille yacu izogira umuntu w'umuganga yitaha ubuzima bwacu niki nibona muri yo angle. Ariko ikintu cyagiye kwa gituma ndevya gato nuko by the way papa yakuze ari mbo yarashakashaka yinjira muri business. Twari dufise ahantu dukorera n'ubu haracahari ahantu twakuriye muri atelier n'amamashini Asia ari mu bantu byanadukujije. Cyankura rero ndi muri iyo system, cyankura ndi umutekinisi, cyankunda technique de plus. Kandi mu bihe byacu waza wumva ngo umuntu ngo ngatize kuri ETS ngo yacitswe ngiki niki cya dushaka rero kudevia par force ko ndavyuka 10e maze kuba kudistinga ko je nari umuntu wundi nyene nza kuba nari nasabye kuza muri ETS na paramedical bya ndi papa yashakira ariko baza kuba babinyima kubera amanota yanje yari hejuru cyane baca bampa normal. Biri no mu bintu byatumye ngira umuhate cyane wo kuba nkurikirana za ndoto zanje nk'umutekinisi. Indoto zanje zibisazi nari mfise kubera abavyeyi biwanje byari byo kuba doctor cyangwa kwiga ubuganga. Ariko ndanamuremeshe uko bitagenze nkuko yabishaka. Ubu yarabyishimiye Imana igira nkuku eza kuba inshira muri domaine yanje kandi ubu arishima cyane n'intambwe ngezeko. Ariko nimba je ntabaye muganga kumbure famille izogira kumbura umwana wanje azoyiga canke habone kundi muganga zaratwitaho. Ico papa ndazi ko umunsi umwe Imana izokimusubiza kandi agihari umunsi umwe Imana izokimusubiza. Mbo ivyo nizo ndoto nari mfise ariko nza kuba ndevia nja muri technique cyane bivanye ni mbo kuko isi ubu ahantu igeze urashobora gutangura ibintu vyiga ariko kazoza kubisoza cyangwa kubirangiza bitari ku isoko y'umurimo. Then nkubu kiga nka informatique de gestion par exemple nkubu kayiga uvuga ko ariyo ihitinze mugu kazoza kubisoza ahubwo hariko haraza nka social mbo ubu numva ngo sociale cyane I don't know ugasanga ni ibintu ushobora kwiga ibintu mbo isi rikiriruka cyane nuko rero Imana iza kuba ibikora nisanga muri yo domaine yo kuba umutekinisi. Ego hama tutagiye kure cyane nashaka ndakubaza ndumva wowe ukunda technique cyane gusumba uhejeje secondaire wacubandanya ukunda iyo technique nyene cyane mu nyuma warahinduye ubona yuko waca wiga nk'ikindi? Oya Imana yagiye kuba ibikora neza. Aha rero iyo ngeze kuri iki ca ntangura ubuzima nyabwo bwa brother ishingano yaciye afata kuko nyuma yaho yarabonye ko ibintu bari bampaye nanje ntabyishimiye kuko ndibukana maze toute une semaine ntatonze muri internat cafata ibintu mu minwe vuga ati uko bigenda kose ifo ko umuhungu aja kwiga ntagume muhira. Indoto nari mfise yarazizi brother ubwo nyene nta n'amafaranga menshi yari afise ahita afata decision yo kuba amanukana mu gisaga ca Bujumbura niga technique kandi abikora neza kuva ico gihe n'ubu turacari kumwe nk'umuvyeyi mbo n'umu brother ariko n'umuvyeyi afite umuryango ariko gushika n'ubu yahise ampindura ubuzima 2015 kandi n'ubu aracabikora turi kumwe turi mbo nize technique ariko technique za kuba inshira ku rundi rwego maze gushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura ntivyari byoroshe mwafuramwe turaza kuba tunabishikako ingene ubuzima bwari bumeze ko genda umuntu yatanguye kuba mu nzu yo gupanga 2015 until now ndi umuntu nakemba mu hustler mu muntu yumva ateza kurondera kuko nyuma yaho brother byaramugoyemwo gato biba ngombwa ko dufungura amaso kuko ico genda byibuka jewe niga ubwanje ndandaza avoka ubu jewe ubona ngaha jewe ndi umugabo wo guhamya ubuzima tuba tubamwo je nadandaje avoka ku mutwe
yego mba muri kati ya Buterere benshi baranzi mba umugrossiste hari aba mama bakunda kuza kundangura izo voka ariko ndibuka insolite imwe yabaye biba ngomba ko nikorera izo avoka kandi ico gihe n'imvura ari kiragwa byagenze gute ari ukuntu avoka zahiriye rimwe ico gihe imvura iri kiragwa zimaze kuba zisha imvura iri kiragwa cyabaye nikoze ku mu brother canke umuhungu twabana ahita amfasha ndazikorera twazidandaza ndamutsa cyane Mr. Habonimana Samuel wherever you are Imana iguhezagire waramfashije bijya ndavyibuka nk'ivyabaye ejo uyu munsi ndanavyibukana mu kandi n'akanyenyeri sa 63 ndanavyibutse vya man ndanaguhezagira cyane biri mu bintu byanyeretse ubuntu by'ukuri ndavyibutse ahubwo Imana namuhezagire kuko ico gihe ubuzima ntibwari bworoshe niga nkora muri nkorera business nkora ndumuntu muri nitwaza mu buzima busanzwe n'umuntu yagerageje ibintu byinshi kandi yakoze sinavuga ko ndaruha ahubwo n'ubu ndacagerageza uko bigenda kose bwari ubwo buzima ni natanguye ubuzima bwo kwiga mashuri yisumbuye ari ubuzima ntakiri kumwe n'abavyeyi urumva haragira ahantu brother kuko nitwabana habaho bikanka bimaze kwanka nari mama nk'ipapa mvuze kuri mama nk'ipapa muri make nari nateze gukoresha ubwenge cyane nubwo buzima yo nabaye muri iyo myaka je nukuri ku kuntu numva ameze numva umega no mushimira gose brother winjiye mu mashure uhejeje amashure yisumbuye byari bimeze gute warayize warayahejeje kuyaheza by'amashure kandi kenshi mbo ibyo kwiga sero n'amastati y'abantu n'amadiplome abantu baba baronka kenshi je sinkunda no kubigarukako kuko ubunya ku isoko y'umurimo ntabwo utwara diplome haba ico bitwa competence na result y'ibintu utanga kuko je ubona ngaha njyambanye diplome 3 kandi yo ku rwego rwo hejuru ibyo rero kenshi sindabigarukako kuko isaha dushira ni isi vy'ukuri iza iduha indi motivation iduha ubundi ingene twiyumva kubwizo mvo rero yaragwanye cyane nisanga yene ndi mu muntu ze muri system neza gukora cyane inyuma yaho niga indi myaka 5 ndiko ndi specializa kenshi je degree wanje sinkunda no kuyivuga ko nta kimari abantu ariko aradukurikirana nta nico nabafasha ariko mu vyumve ndi umwe mu ba jeune bahije mu myaka mike kandi uyu munsi mvuga njyamanye diplome 3 kandi sinumva kandi urwego ndiko sinumva ko ari ahantu nozerekana ngo bampakaze kuko narabigerageje rimwe kabiri mbona umenga byateye amapolemike ivanye ngo na valeur n'imishahara bompa mbona umenga biriko yatera ntuze ariko nakuriye muri bwa buzima bwo kurondera ndavuga ati reka nigire mu buzima busanzwe kandi Imana iramfasha inkubita muri ivyo bintu mbo brother yaje akora iki maze kuba kwinjira mu buzima busanzwe naciye ninjira mu buzima bw'igishoferi wabonye umukuze wanje sometime nawe muze mumutumire nawe abaganize ku buto bwe wiwe yaje ndamwakira mwujya mwuga jewe ndi umushoferi international kandi ivyo ndavyemeza brother aza kuba nakuze turi muri vya bihe nyene twumva ko umuntu atezwa ko afise permis de conduire muze ntiyatwemera ko tunyonga ivyuma tutaragira permis de conduire ndi umwe mu bana bato batangwe gutunga permis de conduire mu kino gihugu mu bana bato brother ahita ankubita muri auto école niga code de la route jewe nza gupasa ubwa mbere napashije ku moto je category zose mfise napashije ku hali ya kumutimbuza ubwa mbere birananira yari ku kazi ari kajya strago ubwa kabiri mperekezwa nshimira n'abantu banamerekeje by the way kuko ntivyari byoroshe Jibat wherever you are Imana iguhezagire Mr Ezekiel from Swiss Imana iguhezagire ndapasa nja kuguba mpasa ku kibazo category B y'imodoka ubwa mbere ndananirwa ubwa kabiri nza kuba mperekezwa nshimira n'umusoda yitwa Ciza yarakoze cyane yaranyitangiye cyane ico gihe kuko ntivyari byoroshe umuntu kuguha imodoka yiwe ngo uje gupasa mu bihe by'iwacu ntivyari byoroshe nshimira cyane n'umutama wanje Uncle Revayo war Mbanza Mego Terence Papa Edi Imana naguhezagire
bara abantu bangumye kuko brother yareka aragwana n'undi buzima muri make yashiramwe uburyo bwiwe nanje nkashiramwe ubumenyi nakuye kuri Ntuzeye kwishure no muri auto école gutyo bimpa success ico gihe niho naciye ninjira vy'ukuri muri hustle kuko ico gihe yemeye yafashe riske ku bwanje agura ubwa mbere je nanyonze moto nanyonze moto ndabibabwire nanyonze moto ndiko ndayikorera brother hita mpindura ubuzima imoto nayinyonze apepre y'umwaka nayimejeje kuyikorera kuko ico gihe maze kuba mpeza kuyikorera nari maze kuba ngiriki kuba mbona base mbona kuko ndi umuntu yatangwe gukora ku mafaranga ndi umwana muto kuko izo hustler zatuma ntegezwa kwagura umutwe gucyo rero nisanga mu bwo buzima nyuma y'ubushoferi nagiye kuba ntangura business muri centre ville mubona ko n'uyu munsi mberewe kumbure ni mwana bimbaza muraza kuba mumbaza tese ubwo buzima bwaguhaye iyihe nyito ariko muvyumve ko nibwari ubuzima bworoshe n'ubwo buzima nabayemwo inyuma y'ishuri gushikana n'ubu numva jewe noshimira brother wawe ahari hose mu kuva iyo yakuvanye gushika ugeze ubu antuka yakoze ikintu gikomeye cyane kandi abishimirwe ndashaka kandi no gutanga message ku bajene bose bafite ama diplome mu nzu bakaca bicara umve yuko histoire y'umuhungu pasteur ibabere motivation like yo guhaguruka cause umuntu wese arafise gift given by God then gerageza uyikoresha by your way ukuntu kose ushaka kumva ukuntu kose ushaka kwiyesprima muri art yawe uyikoresha hama turacabandanya n'ama question nashaka kandi mwumve yuko yavuye kure yatanguye adandaza amavoka aja kunyonga imoto mu nyuma aja kumu businessman mwumve yuko ari ibintu biri hejuru kandi yavuye kure navuye kure umubyumve ko sivyo gusa mba narakoze nk'ubu nce nibuka utu business twakora tukiri bato ndi umwe mu bana badandaje amagi mu buto bw'iwanje nadandaje ikaranga nadandaje ibitumbura bwari ubuzima nyene mu karere twari turimwo bwari ubuzima bwo kwishakisha donc bwo kwilansa ariko twari tukiri bato ariko ibyo byose nivyo byatumye twumva ko dutezwa kugira inyota canke dufise inzara yo gushika kuri byinshi bwari ubwo buzima rero guhera kuri twa tuntu duto nubwo abantu benshi baca bavuga biragayitse voilà biragayitse gukora iki je ntoje gukora iki jewe umuntu ambona ko ngiye gukora bijya bintu ariko nibaze kiza ari mentalite z'abakera ubonye asuko jewe ubu mbona ntibijena edari nta nakazi nakamwe je ntakora je nkora byose mbo ibintu byose binshira mu munezero mvuze umunezero n'ibintu byinshi je se mvuga ngo amafaranga imbere no jewe tuzorira muri town nikoreye ibintu tuzohurira muri town ndiko ndasirikira tuzohura mberewe tuzohura niyambara sarupeti nk'umutekinisiye tuzohura nimereye kundi ariko ibanga niri hehe riri mu mutima y'ibintu by'ukuri mba ndiko ndakora ese nibiki binshira ku ruhe gwego muri make nizere ko atamujene canke atamuntu akigaya akazi canke ngo yumve ngo biteye isoni no ibyo izo mentalite sinzi ku bantu bataramenya Imana izo mentalite sinzi ko baba bakizigira yego iyo mentalite ku bajene antukiveho mwumve yuko atakazi ko kagayitse gahari ahubwo ugerageze kurondera ico gutunga reka tubandanye uno munsi pasteur yajambaye agapira kanditse ko Wide Vision TV by the way hari n'ibindi utabona hano handitse Top Multi Service Burundi aya n'amasigle canke signal canke mbo na twanka kwandika Top Multi Service Burundi mu majambo yose tukaca twikubita ko utuntu runaka ariko ngaho urabona ko nahanditse Wide Vision TV twashaka usigura abariko baturaba Wide Vision TV gisigura iki cerekeye iki gifise akamaro kahe abaza kuturaba mbo ndavuga cyane kuri Wide Vision TV Wide Vision TV ndi umwe mu bantu bayikorera abantu basanzwe bamenyereye abantu banje barabizi kandi numwe mu mugambi wanje wo mu bwana tuvuze Wide Vision TV mwumve ko ni Wide Vision Company ujya Wide Vision TV iri mu ma branch agize Wide Vision Company
World Vision Company iturosa ama service amwe harimo photography, videography, hakabamo ni TV online nise World Vision TV ariyo bariko aradukurikiranako. Harimo n'ikindi gisata kigiye kuba gikora publicité. Soon as possible turakilansa mubitwemereye mudushigikiye tukabona ingene mugishaka vy'ukuri tuzokilansa. Nizere ko mfise abantu vyose bishoboka, abanda bafise naba sisters, mfite abari nyuma yanje behind camera, mfite zindi nguvu ziva ku Mana. Murumva ko ari ibintu biba ari ibintu vyagutse, kuko World Vision ni vision yo mu bwana. Then iki ni kintu kiri vast, ni kimwe mu gisata kizoza kiradufasha kuba twumva ko duteza kuba twinjira muri uwo munezero. Ariko kandi hano nambaye n'iyindi Top Meet Service Burundi, ni kimwe mu kigo sanzwe ndongoye ntwara, aho tubakorera ibintu birenze. Then hari gihe yo mba ndiko ndayivuga biba bindengera. Muri make nambaye companies zibiri, iyi ni hamwe akazi ntonda ko jour à jour. Nkorera Centre Ville muri building yitwa Excellence House ku muryango wa 0.07, tukadukora ku bijanye n'ibiri muri domaine ya informatique. By the way naka gapira ukunyene kameze byose ni design yabereye muri Top Meet Service Burundi. Nza kuba hariko nibindi nyuma, just hariho handitse ko pray cyambere no gusenga, icyaka to be honest cyangwa kuba honest, icya gatatu wabonye ari iki? Icya gatatu hard work, icya gatatu n'umurimo. Then gukorana inguvu, bidasigura ko ngabantu bakora cyane ngo nibo batanga umusaruro mwinshi. Oya, ubunya ese tugezemo hard work yacu tuyishira tuyishira jour. Nubwo buryo rero nambaye kuno hasi niyambariye bisanzwe, niyambariye jeans y'umweru canke jeans ya white kuka Jordan 13 I don't know. Tunashimira cyane aba boss batuma tubaho ibi byose, hari abantu ndabikengurukiye. By the way part nini ndabigarungira ku muntu yazanye innovation mu kazi kacu. Big boss, big brother, merci beaucoup. Tufite ingene tuba dukorana kandi by'ukuri ndamushimira. Uyonza kugera yaho ndamushimira by'ukuri. Ni ibintu biba biri infinite, ni ibintu biba infinite. Arabizi ko ndanamwubaha, nubwo usanga kenshi tutabana muri ako kazi, ariko n'umuntu avuze ego abari ego, n'umuntu avuze oya abari oya. N'Imana inamuhezagiye n'umuryango we wose, ari no mu bamwe batuma nkomeza kubaho, then batuma nguma nishimye cyane. Nubwo buzima rero mba nibereyemwo. Abashaka kutugana tugane muri Centre Ville, byinshi bagende ku rukuta rw'akazi barabe ku ma pages ya Facebook canke Instagram, bandike Top Meet Service Burundi, bahita batubona byinshi. Mukandi mugiye kuba muzoza murabikurikirana jour à jour kuri televiziyo yanyu. Ndumva ko nshoboye kuba nishimira kino kibazo warumbajije. Ego twumvise inkuru ya pastor kuva mu buto, unadojeje kumva ivyo asanzwe akora. Je nagomba kwinjira mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe bwa misi yose. Yigeze kuvuga je ndavyibuka, je umuntu ntibagira. Ayivana nabwo yibagira. Sinibagira. Yigeze kuvuga yuko ari umuhungu kandi ariko yitegurira kuba umugabo. Byanga bikora. Rero umuntu aba umugabo kubera ko abifashijemo n'undi afite umufasha. Rero twagomba kumenya yuko nimba wowe uri fiancé canke naho wowe utari fiancé gusa ahari canke uracarondera nyene tubimenye. Batubwize nyene ni kibazo kitacorosha, ariko icyambere na mbere cyo shima Imana ko namenye Imana kandi ndayikengurukira cyane mu buzima bwanje. Kandi nagiye mpura n'abavyeyi, nagiye mpura n'abantu banyitaho cyane. 2021 Imana iza kubibikora, nja mu gakiza. Nayo mwaka numva ko iby'urukundo ntoyibasha cyane bivanye na deception. Mu buzima bw'iwanje je nakundanye n'abigeme babiri, naho nyene nta byinshi twashitse kuko nari nkiri umwana, kandi ubuzima bwari bukingoye my friend, kuko icyambere je kwari gushaka imibereho, kwari gushaka ubuzima. Muri makiyo bezo sinaye bwayigire, ariko until now
I'm not in love, ntabwo ndi mu rukundo. Then sinzi ko Imana nyene itarabikora, ariko maze kuba nkizwa byabaye ibintu byahinduye angle cyane, na ndacyafise inzara n'inyota y'ivyo bintu, ndavyumva ku bandi by the way. Ariko I don't know, sigaye numva agatima karyoherwa cyane. Usanga hariho nk'umuntu ariko aranyiyumvira maze iminsi numva agatima karyoherwa cyane. I don't know uwo muntu wari we, ariko kenshi je by the way iyo ibintu biriko biraza binsumira ndanavyumva no mu mutima nkumva ko ama pressentiment voilà sinzi Imana ingene bikora nyene ugasanga kandi ico kiremwa kirahari. By the way soon as possible je sinkeneye gwa rukundo rwa copinage kuko ndakuze. Imana yagize uko inkura ku rwego rumwe inshira ku rundi, kandi ko nanje bimbaye ko direct ntivyo bari bibi, kandi ndanamushaka by the way, ariko nshaka umwe, ntabwo nkeneye babindi babiri batatu. Ya I'm so serious, ndakijijwe, mvuka muryango wubaha Imana, Imana arabikoze, mbatizwa amazi menshi, ndakizwa vy'ukuri, ngaruka mu buzima nyabwo. Ubu hariho ubuntu bunaka je ntabwo mba nshima ibintu vya copinage. Oya nje ubu mfite intego canke line up y'ubuzima bw'iwanje, kandi nizere ko uwo muntu niyaza azoryoherwa cyane, nizere ko n'Imana kandi zompa ukwiriye umunezero wanje, kuko je sinoroshe mu bintu by'urukundo, n'ivy'imitomo, n'ivy'iki kare je kabisa sinoroshe kabisa. Niyo mpamvu sometimes kenshi naba nshaka gufinatisha umwana w'abandi, kuko sinoroshe kabisa, kuko shobora kuzana care ariho care, ariko ukuntu bavuga care si bijya bintu muhana ngo vyiki. Nje shobora no kugukubita amajambo kavuga ati none igisigaye n'igiki, ubusi marayika turi kumwe, ubusi marayika ugatangura kunyitwa marayika Gabriel. By the way ndanirinda mu bwo buzima, sindi umuntu yoroshe kuko ndi romantic cyane, kuko ndi romantic cyane. Then niyo mpamvu ntaba ngerageza rero ivyo bintu, ariko ntabwo ndi mu rukundo mu ncamake, ariko nimirije kurujamo ko ndiko ndakura n'umubiri. Sometimes ari gihe ubinsaba, ari gihe n'umutima ubinsaba, ariko bisigura iki, hari mu gifaransa sinzi ngene babivuga, hari inzira byibuze ndiko ndashaka kuganamo, kandi ndiko ndabi abantu banje muriko muradiga bitambere mumbwira ati icara wige uburagira bimbere naho munankubita akantu muri commentaire ndayibone. ati ku buzima bukwigisha nuko kabisa. Ati rero abakobwa muko murarabiye mission, umukobwa wiyizi kuri mwiza, wiyizi kusenga, wiyizi kusi imigambi nyene basha pana ndiye kuguma wicaye uri maboko igihumbi nyene igonga ndiko muri commentaire. Ariko swari wese by the way fite critères ziwanje, swari wese kuko naje muzovugana, si bya bindi byo gukwegera ko je mvugisha ukuri umukobwa adakijijwe ntari mu rwego rw'iwanje. Navuze umukobwa kijijwe, umukobwa kijijwe yiyizi nyene ko yugaye, uwo ndumva ko, ariko kandi tugakunda ico bitwa character canke imyitwarire ye canke ingene yuba. Then ivyo tuzobigaruka ko hariho n'ikiganiro cha Ambiance Love soon as possible ivyo akona kantu ndababike, kuko sindu na ku bintu biri romantique ku majambo y'urukundo. Ayo no yakumena ko mu mezi nka 6 kacunsaba mariage ari winyisabiye. Then sindi umuntu yoroshe, hari n'ikiganiro cy'abategura cha Ambiance Love soon as possible, Imana ni yabinshoboza, ndaza ndamenamwo ikiziba cy'umunezero kubijanye n'ivyo mubindekere. Then ubuzima bw'urukundo buburyoshe cyane, ariko sinzi ko nzovuga urukundo kandi ntarorimo. Muri Ambiance Love muzontera amabuye, sinzi ko nzovuga amateka y'urukundo kandi ntaro, ariko muvyumve ko ngira urukundo. By the way ngira urukundo kabisa, ariko rwagenewe umuntu umwe apana babiri. Bashanga mu mazina mumaze kumutazira, muswe mushire ko nakandi kitwa Mr Romantic. Ego kabisa uwo mwana nzi neza ko uwo mwana azabayeho neza. Ivyo ari ibintu tuba duhamanya n'umutima wacu, kavuga ati ingene ateza kubaho nuko. Ivyo ndazi nta umbe kuri wa muntu wa mukobwa ukora twumva, umbe kuri wa muntu uzotaga tutafungura bidakenewe kufungura. Oya nifungura azozifata, ashobora kuzifatira kuka
mbeba cyane ivuge gute ashobora kuzifata atora nk'ifiriti gusa yongera gwigwa n'ijambo rimugwa mu gutwe reka cyarija mu kundeba y'umutima kacarija kundeba y'umutima mu byumve kabisa na ni ubwo buzima nyene tubayemwo umugabo ni sawa nyene wumve yuko uzoba ayazoba kunzwe mu ncama ufise wa muntu nyene basi rya juru ryawe nyene hagera ahantu uba muri paradizo nyene akantu kiwanyu muri babiri ibi ndabisengera buri gihe byibuze ibi iki ni kintu usengera buri gihe kuko hari amajambo kenshi yo turiko tuvugana na mama na papa bambwira ati byibuze ntuzu tumara amazi ni Jessica mu rugo nayibabwiye kandi nanje sineze ko amara amazi ntaco batakoze sineze ko amara amaza kandi nizere ko bizogenda neza nibutsa abantu banje mutariko murakoresha bano ba jeune jewe irevre mfite akazi kiwanje ariko ntabwo nonezego abandi batariko baratera imbere mfite abafotozi mfite abakamezi bakamejeje bahakazi produit bahita bayikubita muri top mint service tugahita tuyitunganya direct ubu tugiye kuba dukora ibintu biri international pana bya bintu ngo turindire ngo iki niki oya bantu mushaka gukoresha amafoto yanyu tugane muri top mint services ifoto guhera kuri foto nto ibaho tugakubita ku gwego gwa ya foto ushobora gushira muri salon hose hakuzura muri top mint service tukagubranding inzu yiwa tukagukubita ku ma service rero tutanga muri top mint service Burundi soon as possible turaza tunayabereka kuri social media zacu then no muri emission tugiye kwa dukurikizaho tukizana neza ko bizoba bimeze neza kandi bizoba bigize guco rero ingudu supporting guco zo uri kurafasha imbaga z'abantu my friend yuje kunshora cyangwa yuje kumakaza uzumeye ko ari shene y'abantu benshi kabisa ufashije nubwo gyoba ari gihumbi uzumeye ko ari abantu benshi utazi n'umubare utazi n'ingene bangana ubufashije ni timu y'abantu benshi bari inyuma y'uwanje n'abantu kabisa bataba bose bogoragaranye nariko uzumve ko uzobukoze igikorwa Yusepwa mugende mu supporting Mr Swaga muri Swaga Station Company mu gutwara abantu n'ibintu muri ushaka kwiyunguruza inda mu gisagara cya Bujumbura taxi cyangwa ibindi ivyo mukuza mu murambaza inbox cyangwa muze musabe nimero zanyu aziwe mwivuganire ndumva ko ngerageje kuba nishura ku kibazo cya World Vision Company cyane domagara kandi n'abajene mufite ibya niyemera kujya mu bakora iyo dafite ingeri self confidence utayifise no kuri mpana hamwe uzoshika utegerezwa nyine gushira isoni ukerekana impano yawe ukaja imbere ukerekana ibyo ushoboye rero turabahamagariye kuza gukorana na pasteur mumva ko akora ibintu byinshi ari abantu benshi bafite amatara yo gufotora yo gufata amavideo yo gukora ibintu byinshi nyene byinshi kandi biteye igomwe ariko badasaba bikorera rero akana kajyo keza kurikira pasteur ndazi azabafasha byinshi nkuko yabivuze ko akora byinshi hama pasteur je nabona bate turabona ko sore w'umusonga so akiyugira buke ati rabura zibiri nyene rabura buke ego none ndabona babaye black and white for every day black and white ndayikunda cyane kuri kwafi ya Kendrick Sazi Ziza ego vraiment kuri araberewe hama ndakwazi nta chocolate kala something ya basi gatje now ya transport house hakibazo my friend ibanga rya mbere rya fresher iki kintu nganda kivuge kuko hariho n'ikiganiro cyateguriwe kuri ibyo fresher barazijya niba zisiga my friend nimba ufite amafaranga ukijya nabi icara wigi nakwicaje wigi nibwiza mucamukana ndikubwira n'abantu bantu bumva ngo ufite ngakano ukijya nabi icara wigi ndakwicaje banze ngo fresher barazijya niba zisiga akakantu kumve soon as possible tuaze twashira no mu kiganiro cya cuisine man dufise ibintu byinshi my friend dufite aba maître cuisinier mu bintu byo guteka icyo mukindekere naje mubona ngandi maître cuisinier by the way congratulations ari abantu bibaza ngo guteka muri byo bakobwa gusa jesho baragutegurira isosi uri mu rero bacuvuga ati kwincuro
nejo nzigarukana nkagucumbira ubugari atarizi rigiyemo ari amata gusa n'ikaroti n'iki gusa tukumva ko n'ibintu mbo freshera barazijya ntibazisiga soon as possible ni ibiganiro ikiganiro cya kwize ni ikiganiro tuzati ko tuyakora na pratique ushaka gufata ifunguro zo mu gatondo ushobora gufungura iki gufungura indya za saa sita mwijoro ufungura iki soon as possible ndaza ndabishira ku mugaragaro kuko jewe mbo ushobora kugucumbira ubugari bwonyene ukaburya ari bwonyene atabindi n'ubugari nk'ubu ugafungura ubugari bwacumbishijwe n'amata washizemo ikaroti washizemo imboga washizemo ibitunguru washizemo amakoto none ivyo bindi ubukeneye n'ibindi n'ubugari my friend abakeneye kuyiga ndakubwiye ati wowe ubwira uzorya uwo munezero isho y'ano hantu utarakora sabo urindire yiga uzoze kugumuraba amatiku y'abakiniki canke ugushwana y'abana ukorere zose soon as possible ndaza ndamena mu kiziba cy'umunezero je rero ikibazo wambajije je muri make ikibanza cyo gufungura nagihaye kibanza cya gatatu bo ikibanza cya mbere twagihariye Imana ivyo twese turabizi icya kabiri n'umurimo kandi je umurimo wanje ukimpa amafaranga icya gatatu urumva icyo arico icya gatatu no kurya neza je sinza kuyesha ngo sinjya ndarya kabisa imbere yo kwambara muri byose ndabanza ngafungura kandi nubwo nomara umunsi wose ntafunguye neza ndazi je ndakura trapara ku bintu nkunda gufungura by the way mu gatondo ndakunda kuba mfata ifunguro riba riri 4 kuko mu gatondo je mfundisa energy nyinshi kenshi mu gatondo nzirira ifungurwa zigwiriyemo cyane ingano ariko mu byumve ntabwo nkunda umukate jiwe mvuze ifunguro igwiriyemo ingano ushobora kurya capati nkajya n'ivyamwa bikeyi ibintu nk'ibyo ariko ifunguro yanje ntiburemo ibikomoka ku ngano icamwa ntiburemo n'ibiharage par exemple cyane nkaca ninywera n'amata ibyo biratuma mara igice cy'umunsi meze neza saa sita byaba ngombwa nkirira ibibayabaye Imana yamezagira nkataha kuko umuntu atahabwije 21 no bataha nkaca ku byamwa je mwijoro nkunda kurya ibyamwa gusa nakora mix hanyuma mu kutiteza guhaga cyane mwijoro kuko je mwijoro mbashaka kuruhuka guco kugira mbyuke mu gatondo meze neza nshobore gufungura ya mafunguro yanjye mu gitondo nuko rero mba nibereyeho nta birenze njya nk'abandi n'umuceri n'ibiharage byose n'indya zanje ariko ndagenda ndavariya nk'umuntu afise mu mutwe kandi ababona ko icyambere nta mbere amagara meza nuko kabisa mba nibereyeho abakoze cyane hama yatubwiye ati umuntu utarakoresha swaga gukoresha muri déplacement umuntu utamwegereye kugira ushike kure yaba uri mu videographe uri mu danseur canke peu importe tana yawe yicara gusomesha kubera ngo ninde muri y'amazina yiwe nongereye ko Mr. Romantic reka tubishireko n'irindi ryitwa Mr. Game Changer waje guhindura game za bindi byose twari tumenyereye aje kubihindura abigire ukundi tureke kumva yuko service zose tukoza kuva ahandi hantu nko mu bindi bihugu basi twumve yuko ibintu byose bishobora kuva mu gihugu c'iwacu kandi tukabikora twebwe nyene twihari ego hama mfise ikindi kibazo bambese sinikibazo ni ijambo wewe ubwira abadukurikirana ari nko gushimira umuntu canke ubwira umuntu adukurikirana ikintu cyacu cyose wumva wakwesipima uganira mbere yuko turangiza mu byumve ko ku bantu bamaze kuba bakora sabone cyangwa subscribe ndabashimira cyane hari ahantu mwankuye uyu mwanya tuvugana ndiko ndabona umusaruro w'ibikorwa natanguye iyi ni projet yatanguye haraciye igihe atari gito ariko Imana iza kuba ishira ku ruhando cyangwa ku rwego numva ko ishobora gutangura kurya amatunda ku byo natanguje ndabashimira cyane nta bandi notangura gushimira iyo mwamaze kuba mukora sabone uyu munsi ndabishimira cyane ndumva ko nta hanini ndagira ariko
ndi kumwe namwe byose birashoboka n'ibikorwa byacu. Hama ikimwe novuga ko abantu ariko baradukurikirana n'abandi bazodukurikirana, iyi si ingene kiragenda, ntabwo twavuga ko ari nk'imyaka yahe, oya, hari innovation nko kuri Miss Innovation, kugira utwara iryo kamba cyangwa kugira ufata iyo stat, urazi ko wakoze byinshi, twibone bimwe twarabyiboneye, bimwe twari kumwe, si ibintu byiza no my friend, urakora ndi mu bantu naje nubwo afite umutima ukomeye ageraho nanje nkananira mu kunanirwa ko wanje bado no kurira nkarira nkaje muri chambre yanje nkarira mu byumve ko, ariko ni ibintu bima motivation, bima kwa kundi kumva ko neza kuvyuka gukora, kuko jewe nimba ari ikintu runaka mfitiye inzara bimpermeta kutafata umwanya munini wo gusinata cyangwa kujyamo umwanya munini, ahubwo ngwana niyo ntega arivyo bisabwa ko niga nsubira ku ishuri, bana sisubira muri rya shure gene ryari ndi ubu ishure ryaraje ni rezo sosiraho ndiga, ari bisaba ko ngora cyane nkakora cyane, ari bisaba ko negera abantu niyo mpamvu namwebwe twabanye nk'abantu twamenyanye by'ukuri buri gihe umuntu ndamubona nk'umugisha, niyo mpamvu ndazi ko hari abantu ariko badukurikirana ngiye kubonamo umugisha, ngiye kubonamo impano zidasanzwe, ndumva ko atakindi nabwira ni ugutera imbere, gahunda no gutera imbere, kandi mwumve je priority nigira cyambere no gusenga, prayer, to be honest, kuba honest, no gukora cyane. Ikindi cyambere, intego ya mbere niha nuko shaka gukora cyane kugira sinze ngire inzara, ubundi kugira inzara my friend, ndikubivuga ngo muri ko muradukurikira, nk'umbwiye ibintu nka 5 cyane 10 udashaka kuzo kuba ko muzima bwawe, ndari no kugira ko nanka inzara, icyambere no kugira ko nanka inzara, icyakabiri ko nanka inzara, icyagatatu ko nanka inzara, nica asha infinite kabisa. Inzara nikindi, kuko inzara nikindi kintu, inzara by'ukuri urabona ingenusi kubw'inzara no busuku, mbo kubw'inzara ushobora no gukora ibikorwa utarukwiriye gukora, bakankoresha nko bikorwa ntari imbere gukora, kubw'inzara ugasanga ndahemutse, ugasanga wemukiye ukunda, ugasanga wemukiye igihugu, ugasanga wemukiye agukorera valeur yiwawe nayo mukayahemukira. Na mpamvu sometimes jewe ngira abana b'abakobwa benshi tuba turiko turaganira ikintu cyambere ni self confidence my friend, nimba utegirira icyizere uzopfana inzara ya byinshi, kuko nawe yourself ntabwo urigira icyizere, uzo kwanza kugira icyizere kandi ukamenya ko ufite umutima umwe tuzokuma, kuko ubuza wumva senge z'abana b'abakobwa ukaza wumva ngo nta muhungu umwe, ngo nta mwifo ko tuyiga bakapime nese no, ntabwo ari byo, biriya bintu ntabwo ari byo, ndayivuga cyane kuko nzi neza ko ari abantu ariko barankurikira, ukaza wumva nk'umwana w'umukobwa ngo abagabo bose b'Abanyafurika ngo nico kiri, abahungu bose nico kiri. Wewe watestinze abo bantu bose, hariho abahungu b'imitima tugihari, hariho abagabo b'imitima bagihari, then jese mvuga abagabo ko warubatse alone ko none twebwe nayo mvuga ko sinanze abagabo ko baza kurondera abana b'abakobwa, iyo ubahe wumva ko ufise agatima kamwe teza umukurondera umuntu umwe, kandi nimba uwa mbere ako babaje uvyumve ko uwa kabiri ntazo, kuko abagabo bose nicuri bamumake kujya kuntu ko gufatira ngo muri groupe ngabasore bose ngo ni bamwe ndabafatiye muri rusange, wewe ni waba testinze bose, si bose baje kukudiraga, kandi ubyumva aka kandi agasuri ufise umutima muri make no washaka babiri ufise agatima kamwe bazogatabagu niki nuko rero nta byinshi rero novuga kuri ico sije icyambere no gusenga Imana, tukiha Imana ibyacu n'abacu bikaba ari ibintu by'ukuri bikorera Imana, ingeso zacu zitugaragara ko by'ukuri nk'abana b'Imana, ikirenze ko twige cyane nibyo nobwira bari kwadukurikirana, isaha ikiragana bisaba kwiga cyane twongera tugakora cyane, ariko gukora cyane biza muri bwa bwenge twabanje kwiga cyane, kuko nimba ari abantu dukora cyane ntawe nta muntu yorusha nk'amafaranga nk'umukarani cyangwa abandi bajya bamama bo muri tawa, kuko n'abantu nguma mbona barikorera barigira iki, gukora cyane rero bivana rero n'umutwe, singoma ukore cyane ngo uzogenere ngo rizati zirenze rezita zirenze, no gukora cyane wongera ukoreshe n'umutwe, Imana ibaheza kiti. Ego akoze cyane pastor, twumvise byinshi byerekeye ubuzima bwiwe no ku mibereho yiwe y'ino minsi, byerekeye ubuzima bwiwe bwa misi yose,
bwa kera twese twabyumvise twongera tubibutse ko twari mu kiganiro birthday recap twari kumwe na Imana ku ruhande rumwe jewe igira rimiko nari kumwe na mugenzanije nkaba nitwa Ivana imbere y'uko urangiza twibutsa abantu bariko baradukurikirana namwebwe kwa following uyu turi kumwe ni Miss Bella Miss Innovation Together for Life in 2024 niwe yahawe ikamba ya Miss Innovation hari mu Miss yahera twaramushigikiye kandi twarabonye ko abikwiriye uyu ni Ivana nabone mwakurikirane by the way mwanze muvuge n'ahantu bakurikirana then guco dukomeze yanzira yo gufashanya mwe muri ko muradukurikirana mugende mukore follow ku ma pages yabo bakeneye gutera imbere barabakeneye muradukeneye natwe turabakeneye ubuzima ni mbo gutezanya imbere no gufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi binayivuze nk'abantu bacu nk'abantu mudukurikirana ndazi mugenda kuba mubikora iyindi dukeneye feedback bambwira ati bya bintu ico byakoze bya bintu byaragize nawe muvugana bashaka kubasanga. By the way, je ushobora kunsanga kuri Instagram na Sunshine05 kuri Facebook nka Ivana MK nkaba nerekana umugenzi akavuga Ito cyane hama kuri Facebook nitwa Liza Chapman hama kuri Instagram naho nkaba nitwa Maso y'Inyana 01 nkongera nkaba nitwa utandonse kuri ibyo ni Miss Innovation Together for Life Blog 2024. Urakoze cyane nanjye sishobora kugenda nivuza ahantu ushobora kunsanga then nimero zacu personal nimero zacu nazigize public nizo muri ko murabona ziko zirasirikira ngaho hasi ni 71 reka ndazivuge mu gifaransa 71 cyangwa 71 ijana 45 amajana 629 cyangwa 69 640 382 cyangwa 69 amajana 640 amajana 382 ushobora kuba usanga ku nkuta za Facebook ukandika ko Nahimana Don Pasteur uhita umbona ukandika kuri Instagram nuko nyene Nahimana Pasteur ugahita umbona no ku nkuta za Twitter uyitwa X urashobora kuba usanga Centre Ville usanzwe ndangurira imirimo ku bantu banyize ndanasubira gushimira brother ndanamushimira cyane ushaka kunsanga muri Centre Ville cyangwa town nzara cha Bujumbura building excellence house musi ya post cyangwa urenze limitere gato uvuze izina pasteur rero abantu banje uvuze izina pasteur kuva kuri limitere ibi ndi kubivuga n'umwana ari munda kwa nyina yo kuza muri make mu byumve kare izina mo riri mu kazi kabisa nubwo wohera kuri limitere bazati shaka kwa pasteur ukigera kuri excellence house ucinjira raba basiti cyane abaje kwakira uvuga izina ry'iwanje gusa bakuzana nakujya baba baje kunsereva nuko kabisa ndumva ko ubusobanuro ari ubwo bukwiye shimira cyane kwa boss mutwiza muri Top Mix Service Burundi shimira cyane kwa boss mutwiza muri World Vision Company shimira cyane umwe yari karatunganya amajwi kugira abashikira ameze neza Mr. Ives Ivry God bless you shimira cyane abantu bigeme bari bantamishije uyu munsi ni sabukuru yiwanje ndimva nishimye nashimiye benshi ariko naje nishimire by'ukuri urwego ngezeko twaragwanye kabisa Imana nanjye isubire neza gihe ndabashimiye cyane Ivan ndashimiye cyane Miss Bella Imana ibaheza gihe nkaba nongeye kandi gushimira mwebwe inshuti namwe bagenzi mwatanguranye natwe tuganira gushimire twumvise byinshi kubyerekeye pasteur kandi tukaba tunabatumira namwe ku minsi mikuru y'amavuko yanyu kino kiganiro n'ukuri turabifuza kugira ngo muvuge intare z'ubuzima bwanyu muvuge ubuto bwanyu ego tumenye byinshi kuri mwebwe tuzakeneye kumenyana ego sinzi rero ko mugenzi wanjye hari icyo yokongeraho ku mavuko yanyu ku masabukuru yanyu mufise intahe zaho kuva mu buto bwanyu gushika aho mugeze cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kudusangiza urashobora kuza kuri birthday link haba tukanezerwa tukaganira kuko ibi byose byategekanijwe ku bwanyu mwakoze cyane kudushigikira nk'uko muraturaba kuva gitangura gushika giheze kuri mikro yari
Miss Bella, Miss Universe, Together for Life, Globe, Maso y'inyana, Jackman, umuganwakazi, umwamikazi. Ni byinshi bana. Mwakoze cyane kutwumviriza, nongera ndabasezera kandi nongera n'akaryo mugenzi wanje nawe basezere. Mwakoze cyane. Ego Nigeria yari kuri mikoro ya Ivana umwana wa Mary canke Sunset 05. Ego turabashimiye rwose, ibe umunsi mwiza muherereye hose, mugwe neza. Bye.